nk'amarembo El libro parece que lo igitabo kimeze nk'ikizinze cortaron en esta partecita. karacyacutse aka gace Se inzugi abrieron. zarugurutse Lo que se ve, las puertas abrieron en el Jordán. inzugi Y zarugurutse pasaron a la Yorodani tierra, y hay un palito muri que Yorodani recortaron, baja la mu tierra gihugu prometida. mu gihugu En la cy'isezerano primera dispensación, mu las kiringo puertas cya se mbere abrieron inzugi en el Jordán zarugurutse y muri pasaron a la Yorodani tierra prometida. binjira mu gihugu cy'isezerano También escribe, kandi en la yaranditse ko ngo segunda mu dispensación, kiringo cya kabiri las puertas se abrieron inzugi el zarugurutse día de ku munsi Pentecostés. wa pentekoti Pedro abrió, petero tenía la llave, yaruguruye urugi cyangwa irembo yari afite y urufunguzo entraron a las aguas del barinjiye mu mazi bautismo y y'umubatizo pasaron a la tierra prometida. bashyika mu gihugu cy'isezerano Y en la tercera dispensación, mu kiringo cya gatatu naho nyene de esa forma, byari kuzogenda nk'uko nyene se abrió esa puerta. nk'uko hugurutse en izo esas nzugi dos cyangwa amarembo dispensaciones, mu que ibyo son biringo los dos bibiri primeros éxodos. ariko kuvayo kubiri kwa mbere kwabanje. Y también en el mensaje kandi no mu butumwa Revelación capítulo 4 buvuga ku vyahishuriwe hano ikigabane cya kane igice cya mbere cy'icyo gitabo, dice el reverendo William Branham, Revera William Branham aravuga ati una puerta poquito antes dice ahora imbere y'aha recuerden, gatoya ati mwibuke Juan estaba todavía Yohana en Patmos, yari akiri y i después que él Patmos hubo visto pasar todas las edades de amaze iglesia, kubona ibihe by'ishengero byose birenganye Apocalipsis aca avuga 4, ngo ibyahishuriwe yo Yohana veía kane una puerta abierta en el cielo, ndavye mbona urugi rwuguriye mu ijuru urugi y en esa la puerta mbega urugi ninde Revelación, ivyahishuriwe Yohana gatatu umunani mu vyahishuriwe Yohana gatatu umurongo w'umunani haravuga ngo ndazi ibikorwa byawe enshize urugi rwuguruye imbere yawe hombre puede cerrar, nta n'umwe ashoboye kugugara puede abrir. we arashobora kugara ntihagire uwundi muntu n'umwe yugurura we n'urugi Kristo La columna de arandika ko ngo inkingi fuego. y'umuriro En San Juan 10, muri yo Yohana soy la 10 yaravuze ati ni jewe rembo del redil, y escribe el nombre está en ry'uruhongore la puerta. aca yandika ko ngo izina Y en el riri viejo país mu ustedes rugi encuentran que un pastor kera muri iki gihugu murabona ko umwungere yakoranyiriza hamwe intama ziwe hanyuma akaziharura akabona ko zose ziri mu ruhongore we yaca aryama ku iryo rembo nyene umusuma ntiyashobora kuza adasimvye uwo mwungere canke izo ntama zizashobora gusohoka uretse zisimbye uwo mwungere. Ese ingene intama zumva zitekanye kuko umwungere yaryamye ku rugi. Nowa mu isezerano rya kera yagumye ku rugi rw'ubwato. Nimwumvirize ngira ndababwira ikintu. We yagumye ku rugi arigisha ukwihana n'ubutungane, abibwira abantu bamutwenga. Kandi kubwo rugi nyene aho yagumye nta muntu n'umwe yashoboye kwinjira mu bwato uretse uciye mu iryo rembo nyene. Hari urugi rumwe gusa ku bwato. Yaranditse ko ngo Nowa ubwato urugi, kandi yaranditse ko ngo umwungere ku rugi. Arabandanya avuga ngaha ntidushobora kujabuka turiko turoga, hategerezwa kuba igitangaza. Ico gitangaza cyaravuzwe mu mugambi w'Imana, kandi dutegerezwa kuba maso ku isanduku y'isezerano, kuko niyo tuzojabukana nayo hakurya. Kandi Yosuwa ashushanya umuyobozi wo ku iherezo ry'igihe, uzojabukana hakurya batoranijwe azoba ari kumwe n'isanduku y'isezerano, azoba ari kumwe n'abakozi b'Imana bazoba bareruye isanduku y'isezerano. Mwebwe nanje dutegerezwa kuba turi maso kuri iyi saha, kuko ntidushaka gupfa, turashaka kujabuka hakurya mu gihugu cy'isezerano, mu mubiri wasezerano, kugira ngo tubeho ibihe bidashira. Ariko dutegerezwa kuba tuzi aho duhagaze mu mugambi w'Imana. Turi ku nkombe ya Yorodani,
para kandi cruzar el Jordán, ku munsi la cyangwa ku muerte. mwanya wo kujabuka yorodani En urupfu este día, le dice Dios a Josué, yosuwa yarabwiye imana yarabwiye yosuwa itingira ndagukuza imbere y'abanyisirayeli bose rero n'ibihumbi 144 bazobona ivy'Imana izoba iriko irakora biciye mu ntumwa yo ku iherezo ry'igihe el Jordán. iriko irajabuka yorodani. Y nos dice Kandi en el turabwirwa mensaje, probando mu butumwa bwitwa ngo ante puertas prometidas. gupimwa imbere y'igihugu cy'isezerano. Fue predicado Ubu butumwa el 22 de bwavuzwe marzo del 22 z'ukwa gatatu mu 64. Moisés Aravuga ati no levantó las manos y dijo, Mose ntiyakirije amaboko ngo avuga sino ati que permaneció allí nibaza y ko ibi esperó ari en bibi, Dios. ahubwo yararindiriye Él ngaho permaneció arindira fiel Imana, sin importar yagumye cuántos ari umwizigirwa imitadores había. atarinze kuraba abo mwigana bahari uko bangana, yagumye ari umwizigirwa ku gikorwa ciwe cyo gusohora abantu abakuye mu ico Cuando kibanza. el mar apareció en su camino, Igihe Dios le permitió poseerlo y las puertas haza estaban abiertas ikiyaga sobre la imbere columna de yiwe, fuego. Imana yaramwemereye kukigenzura biciye mu nkingi y'umuriro yamuyobora. Yarayoboye abantu bashikana mu gihugu cy'isezerano, yarayoboye abantu bashikana mu gihugu cy'isezerano. Fue otro Yosuwa gran líder. nawe yabaye umundi murongozi akomeye. De los que salieron de Egipto, Babiri gusa mu bavuye muri Egiputa nibo binjiye mu gihugu cy'isezerano, Yosuwa na Kalebu. Yaranditse ko ngo Yosuwa bingana indome E na C, no kuvuga mpwemu yera, bingana llegaron a un intumwa. lugar llamado Cades. Bashyitse ahantu hitwa Ikadeshi. Mw'icyo gihe hari hagati na hagati h'isi, cyari ikibanza cy'igihano cy'urubanza. ¿Dónde llegaron? Nimwibaza aho bashyitse, Allí con Josué, bari kumwe na Yosuwa. a Cades Barnea, que es Ikadeshi el asiento Barnea del juicio, lo dice cyari el mensaje. icyicaro cy'igihano. Arabivuga mu bundi butumwa ko ari icyicaro cy'igihano. Yarungitse abagendereza babiri baraba icyo gihugu, hanyuma baragaruka. Abo babiri baragarutse. Dijeron, "Oh, esto es demasiado Bamwe trabajo. muri bo 10 muri bo baravuze bati Parecíamos hoba langostas al lado de akazi kenshi ntitwobashobora, twebwe tumeze nk'inzige impande yabo. Mbega Yosuwa yakoze iki? Yarahumurije abantu arababwira ati Nosotros somos más que nimurindire, capaces para tomar. twebwe turakomeye cyane, turashoboye kukigarurira, nuko twoba turi bato bato kandi turi bake. Permaneciendo Mbega aho fiel yari a la kwakora iki? promesa. Yagumye ari umwizigirwa ku Les doy isezerano. esta tierra, pero peleen cada centímetro de ella. Imana iti ndabaha kino gihugu ariko muze mukigwanire. Yaranditse ko ku ruhande ngo mukigwanire. ¿Cree usted eso, madre? Dios le ha dado su sanidad. Mbega murabyizeye ibyo ga mwaba mama? Centímetro de ella. Todo lo que pisare la planta de vuestro Aho hose pie será muzokandagiza ibirenge byanyu vuestro. hazoba La huella hanyu. del pie significa Amakanda y'ibirenge bisigura aho abantu bigaruriye, byose ni ibyanyu, isezerano ryose ni ibyanyu. Ariko mwebwe mugwanire muri buri santimetero yose yo mu nzira. Yaranditse ko inshuro zitatu ngo mugwane mugwane mwongere mugwane. Josué sabía Yosuwa lo que Dios había dicho. yarazi iby'Imana yavuze. Él era simiente We de Abraham. yari uruvyaro rwa Aburahamu. Y en la página No ku rupapuro 11A rwa 11A párrafo 107 dice, agace k'ijana n'indwi aravuga ati entonces del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo, entonces Abraham caminó rectamente Aburahamu hacia la voz, yagiye atumbereye akurikira ijwi, la aún pequeña voz de Dios, ijwi rito ry'Imana, hacia la palabra de Dios, agana ku para dar la ijambo vida a su ry'Imana propio hijo. kugira Él ngo dijo, yake "Desde ubuzima tu mano, umwana Abraham, wiwe." ahora sé que tú me amas. Imana yaramubwiye iti garukirizaho, ndabonye ko Todos unkunda. aquellos que vendrán después de ti, Abo que bose deseen tomar mi bazoza palabra, inyuma yawe esa será bazofata tu ijambo simiente. ryanje, bazoba Y urubyaro ellos rwawe, poseerán las puertas kandi del enemigo. bazokwigarurira amarembo Yo desearía y'umwansi. poder tener tiempo para Jewe decirles nifuza algo ko que noronka sucedió en umwanya días wo atrás, kuvuga ibintu de lo byabaye que mu está minsi sucediendo. iheze Oh, n'ibiriko vaya. biraba. Oh,
poseerán las puertas del enemigo. muzokwigarurira amarembo y'umwansi. arandika ko La ngo simiente amadini después de ti, uruvyaro ruzoza inyuma yawe. yaranditse ko ngo que tomen la palabra de Dios, abafata serán ijambo ry'Imana simiente de bazoba uruvyaro rwa Aburahamu. y también escribe las byongeye yaranditse ko ngo puertas del enemigo amarembo y'umwansi muzoyigarurira. Apocalipsis 1:18, ibyahishura Yohana 1:18, 20 del 7 al 10, 20 kugeza ku w'icumi 7 indwi verso 2, umurongo 21 verso 7. wa kabiri na 21 umurongo w'indwi. Primera de Filipenses 4, Abifilipi ba mbere 4 y Apocalipsis 19, n'ibyahishura Yohana 19 11 al 21. 11 kugeza kuri 21 nibyo vyanditswe yashize ngaha. Y también escribe la simiente de Abraham, kandi yaranditse ko ngo uruvyaro rwa Aburahamu bingana ishengero. Josué sabía lo que Dios yosuwa había dicho, yarazi ivy'Imana yavuze. ndiko mbandanya nsoma ngaha mwumva ubutumwa. probando ante puertas prometidas. gupimwa imbere y'amarembo yasezeranywe. yosuwa yarazi ivy'Imana yavuze. yari uruvyaro rwa Aburahamu. nicyo gituma yavuze ati ndizeye ko Imana yaduhaye iki gihugu kandi turashobora kucigarurira. Soportó la prueba we en yararinze contra de todo Israel. ugupimwa imbere ya Isirayeli yose. imiryango yose yari kwirarira akayibwira ati nimunume mutekane, Imana yaratanze isezerano. Grande sea usted, ntacyo bitwaye uko mwoba mukomeye se kose le oponga o lo que los doctores digan. Canke Él dio la promesa. abo bagwanya canke iby'abanyabwenge bovuga. Imana yaratanze isezerano kandi irazi ingene izobigenza. mbega yakoze iki? bashitse i Yorodani Eso fue lo que hizo. yarigaruriye amarembo. nibyo yakoze. yeriko ahari ¿Qué hizo él? uhugajwe Poseyó la puerta. uruhome rukomeye, yarigaruriye amarembo. Aún aquel día cuando su enemigo kandi kuri uwo munsi igihe abansi biwe bagira bamuneshe, yarigaruriye amarembo y'abansi biwe, ategeka izuba ko ryohagarara. izuba ryaramwumviye ryahagaze nk'amasaha 24. ivyo nibyo ubwo bushobozi buzokora ku vyaremwe. ubukozi bwa Mose na Eliya bwo mu vyahishuriye Yohana 11. nimurabe ingene a la tierra prometida en ese tiempo, mu kwinji binjiye mu gihugu cy'isezerano mw'ico gihe, antes de pasar el Jordán, imbere y'uko bajabuka Yorodani. ese poder que nimurabe tenía ubwo bushobozi Josué, Yosuwa yari afise ngaho. que el sol le obedeció. izuba ryaramwubashe, ryaramwumviye. Él no tuvo que orar. we ntiyategerejwe gusenga. yaravuze ati izuba ntuhagarare. izuba rica rirahagarara. Y en el lugar santísimo, kandi mu kibanza cy'ahera cyane ese sol alumbrando, hari iryo zuba ririko riratuboneshereza. es la revelación iryo zuba ariko guhishurirwa detenida ahí. rihagaritswe O ngaho. sea, está la chequina, ni ukuvuga hari la shekina, columna de fuego alumbrando inkingi y'umuriro iriko iratuboneshereza. este tiempo. muri iki gihe Escribe las puertas arandika ko ngo amarembo y'abansi biwe. y también escribe el sol. hari yaranditse ko ngo izuba amasaha 24. Dios es fiel a su promesa. Imana Sin importar lo que tenga irubahiriza que hacer. isezerano ryayo. icyo yokora cyose yohindukiza amajuru, Que su palabra salga derrotada. hako yemera ko ijambo ryayo ritsindwa. ntiyigeze itanga isezerano ritashikijwe. ndi umwami akiza indwara zawe zose. muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire. byose birashoboka ku wizeye. yaranditse ko ngo Imana yari guhindukiza amajuru hako yemera ko ijambo ryayo rineshwa ridashitswa. amen. Yosuwa yarabyizeye. naho Imana yategereje guhagarika ingene isi izunguruka, byakozwe n'ubushobozi kanaka, ubushobozi bwayo. isi ntiyazungurutse nk'amasaha 24 kugeza Yosuwa yihoye abansi biwe. yarafashe amarembo, ego yarabikoze. Imana buri gihe iguma ari umwizigigwa.
Sigue diciendo aquí arabananya avuga ngaha del extracto del mensaje frente mu al Jordán. gace mu butumwa bwitwa Así ngo que ku donde nkombe ya quiera que yorodani Josué rero estuviera, aho ariho estaba hose Dios. yosuwa yabari Porque haba Josué hari no imana dejaba el arca kuko del yosuwa pacto, ntiyava sino iruhande que ry'isanduku estaba y'isezerano dirigiendo a los sacerdotes yaguma hacia ayobora donde abaherezi tenían que caminar abereka el aho arca del bategerezwa pacto. kuja bafise isanduku Así que donde y'isezerano quiera que tú vayas, rero yo iré contigo. No te iti dejaré aho ni te uzoja voy a hose desamparar. nzojana nawe sinzoguheba Eso es lo que sinzogutererana Dios le dice ivyo a nivyo Josué. imana ibarira Y el yosuwa pueblo kandi abantu tampoco lo iba a desamparar. nabo nyene Porque el pueblo estaba siguiendo ntiyari el kubata arca kuko del abantu pacto bariko barakurikira isanduku y'isezerano munsi y'ubuyobozi bwa yosuwa ari we yari yasizwe na mose en el mensaje del mu templo butumwa bwiswe ngo del hijo de la Virgen María. ingoro y'umwana w'inkumi mariya bwavuzwe 20 z'ukwa 12 mu 87 Aquí en Calle, Puerto Rico, buvugirwa aha muri dice, kayeye Puerto Rico para el ministerio de Moisés y Elías mu bukozi bwa Eliya na estaba Mose preparado para Elías a un lado y para Moisés bwari buteguwe Eliya ku ruhande Mose nawe ari ku ruhande ku musozi wo guhindurirwa Jesús lo ko estaba mostrando. Yesu yariko Elías a un aravyerekana lado, Eliya ari ku ruhande rumwe Mose nawe ari ku y en la rundi profecía ruhande de Malaquías no mu él buvugishwa dijo, bwa y Maraki a los que temen mi nombre yaravuze ati nacerá kandi abubaha izina el sol ryanje de justicia, izuba y en ry'ubugororotsi sus rizobarasira alas rifise el ministerio de Moisés y agakiza Elías ubukozi bwa traerá Eliya na salud, Mose buzozana ugukira agakiza porque en el ministerio de esas alas kuko mu bukozi bw'ayo mababa Mose na están Eliya representados los vivos y los hashushanyirijwe muertos, abazima los n'abapfuye que murieron y serán resucitados. abapfuye bazozuka bashushanyirijwe muri Mose abariho ari bazima nabo bashushanyirijwe muri Porque Eliya Elías no vio muerte, kuko Eliya ntiyabonye sino que fue urupfu raptado ariko por un yarazamuwe carro de fuego, azamurwa un n'umukogote platillo w'umuriro volador, igikarayi y luego kiguruka apareció en el monte hanyuma de la yaragaragariye ku transfiguración musozi wo guhindurirwa al lado de ko Jesús. ari iruhande ya Yesu El ministerio de Moisés ubukozi bwa Mose y Elías, na Eliya los dos olivos, ibiti by'imyelayo bibiri ibitereko kw'amatara es bibiri el ministerio que estará n'ubukozi brazo a buzoba a bwunze los dos ubumwe lados de la venida del Hijo del ku Hombre. mpande zibiri z'ukuza k'umwana w'umuntu ¿Vieron ahí mwabonye ngaho cómo ya empieza ingene Dios a imana mostrarnos, iriko iratangura kutwereka vamos a decir, a desmenuzarnos reka tuvuge ese misterio del séptimo sello, kutwereka kutumenera iri banga ry'ikimatarijwe c'indwi la enseñanza de la carpa, decía el mu hermano Branham y nyigisho el hermano z'ihema mwene data Branamu yarabivuze na mwene data William baravuze ko ikimatarije c'indwi cyari kizokugurugwa nticyari kugurugwa ubwa mbere kugira ngo ntihahave imitaciones haduka de abigana personas tratando de abantu colocarse en bariko posición. baragerageza kuyishira mu kibanza canke mu bibanza bitari vyabo Y él, kandi todo eso, ivyo lo byose dejó encerrado en el ángel. yabisize binyegejwe vyugarariye muri marayika nico gituma yavuga ati Estará tal ministerio, en el ángel estará mu tal marayika ministerio. hazoba hari ubukozi kanaka hazoba hari ubukozi kanaka Fíjense ariko cómo nimurabe ingene él aquí dice we ngaha que esos ministerios estarán avuga ko brazo a ubwo brazo bukozi buzoba bwunze ubumwe con la venida del Hijo del buri Hombre. kumwe no kuza k'umwana w'umuntu Voy a leer ese parrafito. ngira ndabasomera aka gace bundi bushasha haravuga hati ubukozi bwa Mose na Eliya y'ibiti by'imyelayo bibiri ibitereko kw'amatara bibiri n'ubukozi buzoba bwunze ubumwe buri hirya no hino kukuza k'umwana w'umuntu nicyo gituma havugwa ngo umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe azanana n'ubukozi bwa Mose na Eliya En el libro de los sellos mu gitabo cy'ibimatanijwe nos dice el reverendo William Branham, Revera William Branham aratubwira página ku rupapuro rw'amajana 376, 366 dice libro de las edades, corrijo, libro de las munyihanganira edades, ni mu página. gitabo cy'ibihe by'ishengero ku rupapuro rw'amajana 376 Este libro, en este está en la página 380. muri pero iki en la gitabo ni ku rupapuro mayoría rw'amajana debe ser en la 380 376. ariko mu bindi bitabo byinshi n'amajana 376 Dice
haravuga hati en sí mismo es verdadero y no miente. Él es verdadero para con la palabra we mu y by'ukuri la respaldará. ni ijambo kandi Él es verdadero azorishyigikira para con nosotros. we ni No umunyakuri perderá kuri ninguno, twebwe sino que nos resucitará en el día ntazohomba poderoso. ntazotakaza n'umwe ariko azotuzura ku munsi w'iherezo yaranditse ko ngo umunsi w'iherezo Estoy izuka gozoso reposando ndanezerewe en su fidelidad. no kurorerera mu bwizigirwa bwiwe Confiado de esto, ivyo ndavyizigiye ndizigiye yuko watanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogisozera azogitunganya ku munsi wa Yesu Kristo. Abifilipi 1:6 yaranditse ko ngo mu kimpumbi c'indwi, y también coloca kandi el yarashize ko séptimo ngo milenio es igual ikimpumbi el día c'indwi postrero. bingana umunsi w'iherezo, Y también escribe kandi como yaranditse ko nk'igihe octavo día, ni umunsi w'umunani, como dispensación, la nk'ikiringo séptima dispensación del ni rey. ikiringo c'indwi, ikiringo c'ubwami. Él es el testigo verdadero. We ni cyabona Ahora, esta c'ukuri palabra cyo verdadero kwizigirwa. es la misma Iryo jambo palabra que ry'ukuri vimos allá niryo jambo en nyene Apocalipsis twabonye 13. hariya mu vyahishuri hana Usted gatatu recordará ndwi. que no significa Mwebwe verdadero muzokwibuka como en contraste con falso. Tiene un ko significado bidasigura mucho más ivy'ikinyoma, profundo. birafite insiguro Esta yimbitse palabra cyane. expresa Iryo realización jambo perfecta, en rivuga contraste, intumwa n'igihe uja mu muy kindi, pronto será, ariko vuba y cyane escribe en columna de yaranditse ko fuego, ngo mu nkingi y'umuriro directamente a la vuba gloria. cyane tuzoshika neza neza mu bwiza. Arandika ko ngo Shekina mu kibanza cyahera Y en su cyane, gloria brillaremos, kandi mu bwiza bwiwe tuzokayangana, tuzosa nawe transformados. nk'izuba twahinduwe, uturemangingo twacu tuzokwambara Seremos ukudapfa. consumidos en vida. Entonces experimentaremos Aho rero realización. tuzobona ibikorwa Él es bishikijwe. el testigo fiel y We verdadero. n'icyabona cyo kwizigirwa Ahora pensamos en cy'ukuri. aquella palabra testigo. Twibaze ya majambo, Pues de esta ijambo palabra ryitwa ngo obtenemos la icyabona. palabra mártir. La Biblia habla de Aho harimo Esteban ijambo y umumaratiri. Antipas y otros Bibiri- como Bibiliya mártires. iravuga Fueron mártires, Stefano mártires, n'abandi y bamaratiri, también fueron testigos. kandi babaye Jesús ibyabona. fue un mártir Yesu fiel. yabaye umumaratiri w'umwizigi. Icyabona cy'ivyo impwemu yera irabishingira intahe. Donde dice que no creéis en mí. Ahavuga ngo kuko batanyizeye. Sé que está en el Evangelio según San Juan. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohana. Si no creéis en Moisés, lo leímos en estos días, yo creo. Twarabisomye muri iyi minsi ngo nimutizera Mose. Pero ahora cuando él dice ahí me acordé. Aha mvuze ibi nabyo nciye nibuka iki cyanditswe, nimba mwoshobora kukibona. No sé si lo anotaron cuando lo leímos. Sizi ko mwahanditse igihe twahasoma, cyangwa sizi ko muba mwabindongikiye ko hari mwene data yoba yandukiye icyo cyanditswe, cyanditswe ngirakamaro cyane. Vamos a ver si es San Juan 10. Reka turabe ko ari muri Yohana 10. No, pero es una otra que dice, N'ahandi havuga ngo, habla de Moisés. havuga kuri Mose. La San Juan 10:25. Yohana 10:25 naho nyene. Jesús le respondió, Yesu arabishura ati nababwiye ariko ntimwizera, ibikorwa nkora mu izina rya Data nibyo binshingira intahe, ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanje. Hariho ahandi havuga kuri Mose. Yohana 5:45, reka turabe ko ari aho nyene. Ego naha nyene Yohana 5:45. Reka dusome duhereye kuri 39. Nimurabe haravuga hati mwebwe murasesa mu byanditswe
5:39. Yohana 5:39, mwebwe murasesa mu vyanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo binshingira intahe, ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo. Singomba gushimwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Jewe naje mu izina rya Data nimwanyakira, nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira. Mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana, ariko icubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera? Ntimugire ngo nzobarega kuri Data. Hariho ubarega, ni Mose uwo mwishimiye. Iyo mwizera Mose nanje muba munyizeye, kuko ari ivyanje yanditse. Ariko nimutizera ibyo uwo yanditse, amajambo yanje muzoyizera mute? Aha yaracapuye ko inyenyeri ya Dawidi. Nimwibaze mwitegereze ngaho ingene havuga hati nimutizera ibyo uwo yanditse, amajambo yanje muzoyizera mute? Kandi no mu gitabo cy'ibimatanijwe nimurabe ngaha, Mwendata Branamu naho nyene aravuga mu kimatanijwe c'indwi, aravuga ko bategerezwa kumwizera kubw'amajambo avuze. Ku rupapuro rw'amajana 467 nimurabe ivyo avuga. Mu kimatanijwe c'indwi aravuga ati, rero Satani ashoboye kubifata ibi nk'akarorero, wowe ushaka ko hari ikintu kiba, wowe wotegereza kunyizera kubw'amajambo yanje. Ni ukuvuga yuko ikimatanijwe c'indwi, kubera ku kimatanijwe c'indwi cyane atana kimwe cyari kihari cyanditswe ku ico kimatanijwe, aho ibintu byose Imana yari kuzobirikira hishura. Imana ivyo yari guhishurira mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema, n'ibintu byose byari kuba biriko birahishurwa, biriko biratanga ukwizera kwizamurwa. Abantu bari kuzotegereza kuvyizera kubw'amajambo yanje, kuko ni uguhishurirwa guha ishengero uko ishengero rikeneye kugira ngo rironke ukwizera kwizamurwa. Uko kwizera ntikwari bwatanga ubwa mbere, yuko guhishurirwa kuza kuba kwaratanzwe ubwa mbere tuba twaramaze kuva ngaha, ariko uko guhishurirwa kwari kunyegejwe kandi kwari uko mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Aho twagarukirije arabandanya avuga ati, reka tumere nk'abaharindira gatoya, tubanze duhagarikire ngaho. Mu gitabo cy'ibihe by'ishengero aho twagarukirije ku rupapuro, reka turabe ku majana 377 aratangura kudondagura, aravuga ati, rimwe bazomenyeshwa ko bakoze icyaha kuko batanyizeye. Kabiri bamenyeshwe ibyo kugororoka kuko ngiye kwa Data kandi batazokongera kumbona. Arandikaho ngo gatatu bamenyeshwe iby'urubanza kuko umwami w'iyi si yaciriwe urubanza. Yohana 16:7-11, ukugaragara kwa mpwemu yera mu kibanza cya Yesu muri iyi si bigaragaza ko Yesu yabaye umugororotsi kandi ko yagiye kwa Data. Ariko byongeye Bibiliya muri Yohana 14:18 haravuga hati, sinzobasiga muri imfuvyi, nzobagarukako. We yararungitse umwitsa, we yabaye umwitsa, yagarutse mu buryo bwa mpwemu, agaruka ku ishengero. We n'icyabona cy'ukwizerwa cy'ukuri hagati mu ishengero, ariko umunsi umwe azogaruka ku yindi nshuro
arandika Elías ko y ngo Moisés hamwe na Eliya na Mose en forma de carne. azogaruka mu buryo bw'umubiri. Entonces probará que él es el Rero único poderoso azogaragaza sabio. ko ari umwe rudende Cristo Jesús, w'inkomezi el Señor de la gloria, de la w'ubwenge, gloria, el Kristo testigo Yesu fiel y umwami verdadero, w'ubwiza icyabona cyo creador y kwizerwa sustentador, cy'ukuri, realización perfecta, umuremyi ushigikiye el amén byose, de Dios. ibyakozwe bitunganye, amen Y w'Imana. escribe Apocalipsis 19, Arandika ko 11, ibyashyuriye hano 19, 11 kugeza kuri 16. Dios en carne. Amen. Imana mu mubiri, intare. En el mensaje, Mu butumwa bwiswe la ngo profecía del día postrero, ubuvugishwa bwo ku munsi w'iherezo predicado el viernes bwavuzwe kuwa 2 de gatanu enero zibiri del z'ukwa mbere 2015, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aha muri Kayeye, Puerto dice Rico. nuestro hermano William Mwendata Soto William Soto Santiago Ahí, aratubwira ati, en el tiempo de la venida del ángel aho mu fuerte, gihe cyo kuza kwa marayika w'inkomezi, kuza kwa es Kristo, que se hace ese entrelace niho con los hakogwa judíos. uko gusobekeranywa n'abayuda. Nicyo gituma igihe Revera William Branham yashaka kujya muri Isirayeli kugira ngo ababwire ubutumwa, marayika yaramubwiye ati si igihe cyawe, igihe ntikiragera. Kandi amaze gushika i Kairo muri Egiputa agira ajabukire muri Isirayeli, marayika yaramubwiye ko atoja muri Isirayeli, ko yoja mu kindi kibanza. Ntiyagiye muri Isirayeli kandi yari yamaze gutegura byose kugira ngo ajye gukorerayo isekeza, kuko abayuda ntibahamagarirwa mu gihe cy'indwi cy'ishengero, bahamagarirwa hejuru mu gihe cya zahabu cy'ishengero. Aho niho umuhamagaro w'abayuda utegerezwa kubera, kandi kandi hazomenyekana uzomenya ibitegerezwa kubwirwa abayuda n'uzoba yatumwe icyo gikorwa, uwazoba ari Eliya wa gatanu. Revera William Branham yabaye Eliya wa kane, Yohana Mubatizi yabaye Eliya wa gatatu, Elise yabaye Eliya wa kabiri, Eliya wa mbere nawe yabaye Eliya w'itishubi. Byoroshe cyane nk'uko n'ubukozi bwa Mose na Eliya buba buriko burisubiramo ku munsi w'iherezo. Ivyo ntidushobora kubisigura ko byinshi kugira ngo ntihave haduka ibyo kwigana. Ibyo byose biri imbere mu kimatanijwe cya gatandatu n'ikimatanijwe cy'indwi. Ikimatanijwe cya gatandatu n'ibiti by'imyelayo bibiri, Mose na Eliya. Ikimatanijwe cy'indwi nacyo ni Kristo, ukuza kwa Kristo ku ishengero ryiwe. Kandi nta nubwo n'ibyo bishobora gusigurwa ko byinshi kugira ngo ntihabe ukwigana iby'Imana igiye gukora. Mu butumwa bwiswe ngo Yesu ariko aravugira ubutumwa mu buringanire bwa gatanu, bwavuzwe 4 z'ukwa gatatu mu 2015 muri Cali, Colombia mu kwa kane. Umukuru yari karabona Yesu nk'intare, amubona nk'umwami. Yohana nawe amuravye yamubonye nk'umwagazi w'intama, nk'umuherezi mukuru. Byoboneka umengana ukuvuguruzanya ngaho, umwe yamubonye mu buryo bumwe, uwundi nawe amubona ukundi, ariko bariko barabona umuntu umwe, ari we yari yahindutse, areka kuba umwagazi w'intama w'intare, areka kuba umuherezi mukuru, umucamanza n'umwami. Icyo nicyo gituma byose ari ingirakamaro cyane mu kubibona mu buryo bubereye, kuko kenshi na kenshi umuntu arabona ikintu mu buryo kanaka, uwundi mu bundi buryo, kandi ukuri kubiri ntikuvuguruzanya. Hariho ukuri kumwe gusa. Kimwe muri uko kuri, uko kundi kuri kwoboneka kukaba kurimo ikindi gice, ariko kuba yari kwa kuri kumwe, kuba ari ukuri kumwe, nta kuvuguruzanya kuba kuriho. Rero mu mugambi w'Imana byose byaramaze gutegurwa ku bw'ubwo rugendo rwa Kristo akora muri mpwemu yera, ariko aragendera isi, agendera cosmos, aho bose bazokumva ijambo rya Kristo nk'umwami, nk'umucamanza. Nicyo gituma munsi y'ubukozi bwa Eliya na Mose haratangarizwa ibihano by'Imana bizoza kuri iyi si, kandi ibyo bizobera munsi y'ibyo Revera William Branham yise ugukwego kwa gatatu. Avuga ko ugukwego kwa gatatu, mu gukwego kwa gatatu ni kwatangura ku isi,
nta gihe kizoba kikihari cy'ubucunguzi cy'agakiza, ariko bazokumva. None bazokumva gute? Kuko bazobona umuntu ariko aravuga, ariko bazokumva ibintu bizogwa ku isi, nk'uko Egiputa yumvise ibivuye ku Mana biciye muri Mose. Egiputa yarumvise ibihano byari kuza kuri Egiputa, na hariya ikuzimu aho Kristo yamanutse naho nyene barumvise igituma bari ngaho. Rero turiko turegereza igihe aho gukwegwa kwa gatatu ariryo rizoba ari intambwe y'ijambo rivuzwe. Tuzoba turi munsi y'ugushitswa kw'ihema nini katedrale, naho nyene munsi y'ugushitswa k'ugukwegwa kwa gatatu, aho ijambo rizoza kugira ngo ntirizoza kugira ngo rivugisha abizera gusa, ahubwo kugira ngo rivugishe n'inkumi zitagira ubwenge canke zisinziriye. Abo nabo mu iyobokamana ry'abakristo ariko badafise amavuta mu matara yabo. Ni murabe ibyo tubwirwa mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'103, paragarafe 891 n'amajana 891, haravuga hati, Imana yarabwiye Aburahamu kwizomushyira mu gihugu, ariko kugabitanya kw'Abamori yaranditse ko ngo amadini ntikwari bwuzure. Yaranditse ko hejuru ngo ukugabitanya kw'Abamori, arandika ko ngo amakanguro utuburungo tubiri, abaruteri, abawesirey n'abapenekote. Imana rero yagumye irindiriye abo bantu, bo barashobora kubona ivyanditswe bakavuga bati umunsi n'uyu, igihe n'iki. Ariko wewe ntutahura yuko kugabitanya kw'Abamori yarongeye kwandikaho ngo amadini, uko kugabitanya ntikuruzura. Rero ni ikintu catevye. Kubera iki? Imana iteba kuraka. Yararetse abaruteri barahaguruka mu ikanguro baba idini, yararetse abametodiste barahaguruka hama baba idini, ishengero ry'ababatiste barahagurutse mu ikanguro rikomeye hanyuma baba idini, yararetse abapentekoti barahaguruka no kugarurwa kw'ingabire, kugeza ukugabitanya kw'iki gihugu kutaruzura, bo bagiye baraba idini, barongera baraba idini. Ubu naho bihurije hamwe, yaciye yandikaho ngo ihuriro rikuru ry'amadini, biyunze n'ikindi kintu gikomeye. Kandi ukugabitanya kuriko kuragwira. N'igihe cyo kuvayo, n'igihe cyo guhamagarirwa mu gihugu cy'isezerano. Yaranditse ko ngo igihugu cy'isezerano bingana ikimumbi. Ku majana 891 arandika ko ngo uko gabitanya kw'amadini y'Abamori, yaranditse ko ngo Abamori bingana amadini, aribo biyise ishengero mu gihe kinini cyane, kugezaho uko gabitanya kwabo kugezaho kuzura. Uyu munsi haraje ukuvayo, aho Imana izo kwigisha yerekane uyu ninde n'uriya nawe ninde. Nimurabe ibyo twasomye kandi ngaha ko munsi y'ugushitswa k'ugukwegwa kwa gatatu, aho ijambo rizoza kugira ngo ntiribwira bizera gusa, ahubwo ribwire n'inkumi z'ibijuju cyangwa inkumi zisinziriye, aribo arabagize iyobokamana rya Gikristo, ariko batari bafise amavuta mu matara yabo, kandi kugira ngo ijambo rivugishe n'ihanga ry'Abaheburayi, kandi kugira ngo rivugishe n'ibiremwa abantu bose mu butumwa buhwanye n'umunsi w'iherezo, aribwo buzokugarishwa ikiringo cy'ubuntu, huguruka ikiringo cy'indwi, kandi imigambi yose yo mu kiringo cy'indwi izoheza ikugwe. Reka turangize ngaha. Uyu munsi haraje ukuvayo, aho Imana kwigisha yerekana uyu ninde n'uriya ninde, aho ishengero mugeni rya Yesu Kristo lizoja mu kuvayo mu gihugu cy'isezerano. Arandikaho ngo ukuvayo ko kuja mu gihugu cy'isezerano, no
mu ijambo rizokwigisha yaraciye ku muzinga, handitse ngo ijambo rizokwigisha. Yaraciye umuzingi ameza nk'ufiringitanya akikuza umuzingi inshuro nyinshi. Arabandanya avuga mw'ubu butumwa ati iyo umwami acaguwe ngo abe umwami, si ukuvuga ko aca abe umwami abanza kuba umuganwa. Iyo bamwambitse impuzu z'umwami, aho niho aca atangura kuganza. Mu kugukwegwa kwa gatatu, Kristo azoboneka yicaye ku ntebe, abonwe, ni ukuvuga bamutahure, bamusobanukirwe. Nimurabe icyo bisigura kubona Kristo yicaye ku ntebe, ni ukuvuga ngo ni uko bamusobanukirwa. We aricaye ku ntebe y'Imana mu ijuru nk'umuherezi mukuru, ariko muri iki gihe tuzoba turi ko turamubona yicaye nk'umucamanza, kuko intebe izohinduka iba intebe y'urubanza y'igihano. Ariko we ni samuragwa w'amajuru n'isi, kuko samuragwa niwe aragwa intebe. Abizera Kristo nabo nabaraganwa nawe. Rero munsi y'ugukwegwa kwa gatatu ariyo ntambwe izoba ku ishengero mugeni rya Kristo, ku nkome z'ibijuju cyangwa zitagira ubwenge no ku isi nayo. Aho kandi tuzobona n'abayuda. Iyo ntambwe ntizoba ku bw'agakiza, ahubwo kuzoba ari kugira ngo bamenyeshwe ibigiye kuza, bamenyeshwe n'igituma ibyo bintu byose bizoza ku muryango w'ubwoko bw'ibiremwa abantu mu kababaro gakomeye, aho ibyago bizogwa ku isi nk'uko byaguye kuri Egiputa. Turi mu gihe nyacyo, igihe kigoye cyane, ariko nicyo gihe cyiza gikomeye. Kumbure mwe mwokwibaza igihe cyari kigoye n'igihe babaterera intambwe zikabarya. Oya, ibyo ni kubera ko barabizera babica gutyo, babaye abamaratiri. Ariko ibyo babikora ku muntu umwe inshuro imwe gusa. Kubera ko inshuro imwe, kuko umuntu ntibashobora kumwica inshuro zibiri. Ariko urugamba ngaha muri iki gihe ni urugamba rwo mu buryo bw'impwemu, ni mu bwenge. Nicyo gituma dutegereza kuba dushikamye muri Kristo, tugumije neza marayika w'isezerano ari we Kristo, tuzi yuko urugamba rwacu turwana n'ingabo zo mu buryo bw'impwemu, ntizishaka ko twebwe tubaho ibihe bidashira. Nimurabe mu butumwa, urugamba rukomeye cyane rutari bwigere rugwanwa bwavuzwe 11 z'ukwa gatatu mu 62. Reverend William Branham aratubwira ati, uru rugamba rwa mbere ariko rwagwanywe, intango yabwo yatanguriye mu ijuru igihe Mikayeli n'abamarayika biwe bagwana na Lusiferi n'abamarayika biwe. Ibyahishuri hana 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 17, ibyahishuri hana 19 11 arandika ko ngo Mikayeli na Lusiferi. Urugamba rwa mbere rwabereye mu ijuru. Icyaha nticyatanguriye ku isi, ahubwo cyatanguriye mu ijuru. Satani yarakorowe ava mu ijuru kugira ngo agwe ku isi, kandi yaguye ku biremwa abantu. Hanyuma urugamba ariko bwa mbere rwabaye hagati y'abamarayika rwahavuye ruba urugamba rwo mu bantu, kandi kihari nuko Satani yaje kugira ngo azimanganye ibyaremwe n'Imana, iby'Imana yiremeye. Satani yaje kugira ngo abizimanganye. Iyo niyo yari intumbero yiwe n'iryo hangiro ryiwe, uko bizimanganye. Hanyuma urugamba rwaratanguriye ngaha ku isi, rutangurira muri twebwe, kandi yagumye ariko arivuga guhera icyo gihe. Rero imbere y'uko urugamba rwose ruba, haba gucagura ikibanza cyo kugwaniramwo, ni ukuvuga ahabera ikibanza cyacaguwe. Mu ntambara ya mbere y'isi yose bagwaniye ahantu hatari abantu, no mu bindi bibanza hategereza kubaho ikibanza cyacaguwe. Nk'akarorero, igihe Isirayeli yahangana n'Abafilisitiya, hariho ishyamba hirya no hino aho bakoranira, kandi mu kiyaya niho Goliyati yaje
Y allí aza kugwanya ingabo za Isirayeli n'icyo kiyaya. Niho Dawidi yaje aza guhura nawe igihe yari yajabutse umwonga waca hagati y'ayo mashamba abiri, aho yari yegeranyirije amabuye, niho yakuye iryo buye. Hategerezwa kubaho ikibanza cacaguwe. Yaranditse ko ngo Dawidi ku mwonga bingana. Ivyashuri hana 22 umurongo wa 17 na 21:6. Dawidi mu kiyaya bingana. Ivyashuri hana 17 umurongo wa 4 kugeza ku wa 17. Kandi aho naho nyene hariho ikibanza, aho niho bagwanira. Si ukuvuga yuko umuntu ava ngaho akagwana hariya na hariya na hariya. Harabaho ikibanza umuntu aba arimwo, rero akagaragaza ubushobozi bwiwe. Ingabo zirerekana ubushobozi bwazo zikagwanya izindi ngabo. Icyo nicyo kiba ari cyo kibanza cyo guhanganiramo. Arandika ko kandi ngo ahantu atana kimwe kihari bingana ubwenge. Ikiyaya cyo gufata ingingo bingana ubwenge, ubugingo. Rero ibi ntimunanirwe no kubitahura. Ubwo rugamba rukomeye igihe rwatangura ku isi, hategereje kubaho ikibanza cyo guhanganiramo. Hategereje kubaho ikibanza cacaguwe hatanguriye urugamba. Aho niho habereye urugamba. Icyo kibanza cy'urugamba cyatanguriye mu bwenge bw'umuntu. Aho niho hatangurira urugamba. Ubwenge bw'umuntu bwacaguwe nk'ikibanza cy'urugamba aho rutangurira. Kandi bimeze gutyo kuko ingingo ziva mu bwenge, mu mutwe. Acacapura ibuye rikomeza imfuruka akandika ko ngo ubwenge n'imizingi 3 n'utuburungu hagati na hagati. Aho hagati na hagati yashyizemo ko ari ubugingo hanze ujya inyuma, impwemu utera ujya inyuma, kandi naho umubiri. Aha yacapuye gusa imizingi 3. Nimurabe kandi ku rupapuro rwa 29 muri ubu butumwa nyene. Ella dice a Abraham, mira, él hizo la promesa, seguramente nos dará una señal de alguna manera, seguramente nos dará alguna señal. Imana izoduha ikimenyetso kanaka. Urunganwe rubi rusaba ikimenyetso. Ikimenyetso cyari ikihe? Ijambo ry'Imana. Arandikaho ngo ikimenyetso ni ijambo ryatanzwe n'Imana. Mbega ni gute Imana yokiza umwe mu bana bayo? Ijambo ry'Imana rirabivuga. Naho umuntu atovyumva na gato, icyoba cyose Imana yarabivuze. Akaburungu. Aburahamu yaravuze ati, tegura ibintu byose tujye muri cya gihugu. Ugiye he? Baramubaza bati ugiye he? Ati sinzi, ariko dutegereza kugenda. Turagiye, turiteguriye gukora urugendo. Aleluya. Uko niko ijambo ry'ukuri ry'Imana rimeze. Niki cyari kimushigikiye? Isezerano ry'Imana, ijambo ry'Imana. Tuzovyara umwana. Yaranditse ko ngo gusohoka mu kugana mu gihugu ashyiraho utuburungu 3. Aburahamu, va mu bantu bawe, bo barakekeranya, sabizera, bazotuma uja ku rugero nk'ugwabo. Nusohoke witandukanye nabo, ubuzima bwawe ubungabire. Mbega ibyo ni iki? Uhebe ubwenge bwawe n'ibyiyumviro byawe n'ibyo bimenyetso byose, wugurura ubwenge bwawe. Wibuke ko ndiho, nuze ubane nanje. Imana muri iki gitondo uyu munsi iriko irahamagara uruvyaro rwose rwa Aburahamu ngo baje mu ubwo buzima nyene. Ubwo rugamba rukomeye n'ubu ruriko ruraba, ruri mu isi yose. Nagomba ko abana bayo bo kwitandukanya n'iki, bakitandukanya no kubona
ukumviriza ugukorakora las n'ukumotegwa, imaginaciones, la conciencia, la memoria, ukwibaza no los kwiyumvira, razonamientos, los afectos y todo. n'ibyo bindi bintu byose mwugurura ubwenge bwanyu, mwemere ko ijambo ryinjira, Camine con la palabra. rero mugendane Así n'ijambo. es el verdadero soldado. Uko niko umusirikare Así w'ukuri es como ameze, mantienen su uko orden las niko estrellas. inyenyeri ziguma El sistema ziri ku solar no ha rutonde. cambiado. El zodiaco continúa igual. Imibumbe ikikuje izuba ntihinduka, ikenyeri cyo mu gatondo kiraseruka buri gitondo, nk'uko byabaye ku nshuro ya mbere igihe isi yaremwe. N'inyenyeri yo ku mugoroba nayo nuko niko bigenda no ku zindi nyenyeri. Inyenyeri yose iraba mu kibanza cyayo, byose bizungurukira hirya no hino y'iyo nyenyeri, kuko iri hagati na hagati y'isanzure. Iyo nyenyeri ni Kristo. Amen. We ari ngaho arashikamye, ararungika ingabo ziwe, we nk'umugabisha akomeye, arandika ko ngo byose bica hirya no hino y'inyenyeri yo hagati na hagati bingana Kristo, kandi arandika ko ngo mwemere ijambo ryinjire. No ngaha ku rundi ruhande arandikaho ngo inyenyeri yo ku mugoroba ni inyenyeri yo mu gitondo. Cyo kimwe na Mose hariya ku musozi akirije amaboko, igihe Isirayeli bariko baragwana bugurura inzira bakoresheje inkota, yagumije amaboko akirije hejuru kugeza izuba rirenze. Bategereje kumufata kugumiza amaboko yiwe hejuru. Mose yashushanije Kristo, kandi kugira ngo amaboko yiwe agume akirijwe yabambwe ku musaraba. Rero yaraduze hejuru y'abanegura, yaraduze impuzu ziwe zaviriranye, ariko ubu ari imbere y'Imana iburyo bwayo. Urugamba ni ubw'umusirikare wese, kandi umwe wese ategerezwa kugurura inzira yiwe atarinze kwitaho ibyoba byose, akoresheje ijambo ry'Imana. Uko niko hazokuguruka inzira ijya mu kwidegembya. Yaranditse ko ngo umwe wese ukugurura inzira yiwe igana mu kwidegembya. Muri ubu butumwa bwitwa ngo Yesu ariko avugira ubutumwa mu buringanire bwa gatanu. Ibi bintu byose Kristo yaboneye ikuzimu, ahari hari impwemu z'abari mu ibohero batumviye mu gihe cya Nowa, no mu bindi bihe bizokwisubiramwo muri iki gihe cya nyuma, mu buryo bwo mu madini, mu buryo bw'impwemu, kandi bizoshika no mu vya politike naho. Rero mu mugambi w'Imana muri iki gihe cyacu hariho ibintu byinshi tuzobonesha amaso yacu bwite, kuko kugeza ubu ntidutegerezwa kujya ikuzimu, ntategerezwa kujya ikuzimu ngo abigishirize hariya, ahubwo n'abantu bo muri iki gihe cya nyuma nibo bazobwirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami, bamenyeshwe kandi ko bahomvye amahirwe munsi y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, amahirwe yo kwakira agakiza n'ubugingo budashira, ngo boze ibyaha byabo. Ibyo kandi byaramaze kurangira. Icyo gice cyo kwakira Kristo nk'umukiza wabo cyaramaze kurangira. Abatabikoze icyo bazokumva mu ntambuko yo gusitswa kw'ihema, aho gukwegwa kwa gatatu. Revera William Branham avuga ati kubw'ishengero mugeni, inkumi z'ibijuju n'abamaze kuzimira. Ku nkumi z'ubwenge kugira ngo bibaho kwizera kwizamurwa, ku nkumi z'ibijuju kugira ngo bagumye ijambo neza, baheze batange ubuzima bwabo mu kababaro. Ku bamaze kuzimira nabo bazokumva yuko atamahirwe bagifise yo kuronka agakiza.
importante estar a la ni expectativa. ingirakamaro kuba tugavye kuko hagati mu iyobokamana ry'abakristo mu isengero ry'umwami Yesu Kristo ryo mu isezerano rishasha aho Kristo yagumye ari mu buryo bwa mpwemu yera hazoberaho kugaragara gukomeye kw'imigisha kubizera Kristo kugira ngo baronke ukwizera kubashoboza guhindwa no kujanwa nawe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama nk'uko Mudata Miguel yari karabivuga ejo igihe yatambuka nariko ndamwumviriza ariko aravuga Todo aquel ati que va a ser raptado, uwo wese ese va a recibir azozamurwa esa fe de rapto. niwe azoronka ukwizera kwizamurwa umuntu atazozamurwa ntazovyitwararika ivyo kuko ntazozamurwa Y él nos decía, we yariko aratubwira ati estar tratando ntidukwiye de convencer a nadie kugerageza kwemeza umuntu n'umwe uwatoranijwe w'Imana inkumi z'ubwenge por recibir zizoharanira kuronka uko kwizera kuzishoboza kuzamurwa kuko ni kubw'uwo yatoranijwe kandi bazoguma bariko bararondera bumviriza bizera bariko barakira uko kwizera kubashoboza kuzamurwa. Es como yo le decía Ni nk'uko nanje en una ocasión, nababwiye igihe kimwe en una palabrita que me mu pasó majambo mwenda William yandungikiye yarambwiye ati uze ndaguha amajambo y'indamukanyo. Benji nos ha saludado y yo le había Benji dicho ya a él, je nari namaze kumubwira nti mwene data William lo que tú desees yo hago, wewe icyo wifuza ndagikora pero no me pongas a hablar. ariko ntunsabe kuvugisha abantu je ndatinya Y todavía, pero kandi kugeza n'ubu pero no me pases al frente. ariko ntunyakira imbere y'abantu kuko ndatinya sinkunda kuvuga. Ndiko ndavuga k'uwo munsi nari namubwiye nti jewe ntunshyira imbere y'abantu ndabaramutsa ndi kuri kamera gusa acaranyakira. Mire lo que Dios colocó en mi corazón. Nimurabe ivy'Imana yakishira mu mutima wanje. Nosotros como gotitas Navuze ko twebwe tumeze nk'amama y'urume nk'urume runyiganyiga rurindiriye ko izuba rirasa mu gatondo kugira ngo ritujane tuzamungwe. estaba colocando en mi corazón Ivyo ni vy'Imana yari kirashira mu mutima wanje. que la iglesia necesitaba Ivyo ni vy'ishengero ryari rikeneye kumva. fe de rapto. Ukwizera kwizamungwa. Este tiempo será el tiempo en que el Icyo gihe infierno se kizoba ari abrirá igihe aho sobre la ikuzimu humanidad. hazokugurukira mu biremwa abantu kandi mwe mu mbi za hariya zizogumya zizokwifatira abantu n'ibindi n'ibindi. Nta maraso azoba akihari yo koza ibyaha by'abantu. Ubu Kristo azoba yarangije igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru. Mwibuke ko uwakira ubukozi bwa Mose na Eliya azokwakira imbabazi impuhwe. Ivyo yarabyanditse we ngaha mu gitabo cy'ibimatanijwe. Nimurabe ahari imbabazi z'Imana. Por eso Dios nos ve. Nicyo gituma Imana rero itubona biciye muri ubwo bukozi. Por lo tanto, van a saber Nuko rero que para su purificación bazomenya ko pasarán kugira por ngo la gran tribulación, batunganywe por eso bazoca mu kababaro también gakomeye es mw'ibyo necesario bihano inkumi z'ibijuju ikuzimu sobre la tierra. hazoba hugurukiye ku isi. En el mensaje ministro Mu Fidel butumwa Obediencia bwiswe ngo abakozi b'Imana babizigirwa bumvira ubuzana guhishurirwa bwavuzwe mu 2015 muri Quito Equateur, aravuga ati antes que viniera el diluvio, imbere y'uko haza umwuzure Enoki yari yamaze kugenda, Nowa nawe ya estaba lista, yari yamaze kwitegura ari mu bwato. esperamos que antes que venga Turarindiriye el diluvio de yuko fuego, imbere y'uko haza umwuzure w'umuriro con la fe para ko ser tuba twamaze transformados kuronka ukwizera kudushoboza guhindurwa tukaba y seamos transformados y twahinduwe llevados con Cristo a la tukajyanwa na cena de Kristo la mu boda mazimano del y'ubukwe bw'umwagazi Cordero. Y eso w'intama. será Kandi la gran victoria iyo en izoba el amor ari divino. intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Nibwo ko Reverend William Branham Todo de la gran victoria yahuje del amor iby'intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana abifatanya no gukwegwa kwa divino. Eso gatatu. está en la página Ibyo biri 102, ku rupapuro rw'102. donde él Hariho ibibanza aho we abifatanya, niho hari ikibanza aho abifatanya
la victoria del amor divino iby'intsinzi con la y'urukundo tercera rw'Imana akabifatanya no gukwegwa kwa gatatu. etapa. En el párrafo Ku gace k'amajana 880 aravuga ati y esto será conocido por la iglesia de ivyo hoy bizomenywa n'ishengero ry'uyu munsi y la iglesia venidera. n'ishengero ryo muri kazoza. Y escribe la iglesia de Yaranditse ko hoy ngo ishengero ry'uyu munsi atagira igice cyo hepfo cyo mu bihe by'ishengero no mu gihe cy'indwi. Ni ukuvuga ishengero ry'uyu munsi vyaganisha mu gihe igihe yari ahari, hama mu ishengero rizoza ashyiraho piramide yonyene. Imana isunitse umuntu kandi ntavuge Imana itaramubwira, nuko haba hari ukwizera kuri muri we. Irahagurutsa ubukozi aho umuntu adashobora kuvuga ijambo na rimwe ryo kuyigwanya. Hagurutsa ubukozi bwawe mu kibanza aho umuntu adashobora kuvuga ikintu abugwanya. Ariko kuva ngaho ukabandanya, reka ndababwire gatoya hamwe n'izina ry'umwami. Imbere y'uko mwumva kuko ntegeza kugenda mu kwizera, yaranditse ko ngo hamwe n'izina ry'umwami dutegeza kubikorana ukwizera. Naho nizeye yuko byoba mbaye nizeye ko ari byiza canke bibi, mpitamo byiza hama nkabikora, nkagaragaza ko ari ikintu gikomeye kizoba, kandi kizoba intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Kandi iryo ni ijambo n'urukundo rw'Imana ariyo Mana. Murabona, hakenerwa rero urukundo rw'Imana ko ruza imbere ku murongo, hakaba kujya mu gihengeri kubw'abantu. Aracapura ibuye akandika ko ngo urukundo, hejuru arandika ko ngo intsinzi y'urukundo rw'Imana. Ishengero ry'uyu munsi nirizoza. Arabandanya avuga ati mwibuke ko Revera William Branham yafatanije iby'intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana bifatanya no gukwegwa kwa gatatu. Rero mu yandi majambo yabifatanije n'iyerekwa ry'ihema ariho hazoshikiza ugukwegwa kwa gatatu, kandi yavuze ko hazobaho agafyondo ku ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ko turaba imfuruka zose zizobaho, hazoba hariko haraba ibintu, ariko icyo twitaho cyane ni ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema aho gukwegwa kwa gatatu kuzogaragarira. Bizoduha ukwizera kudushoboza guhindurwa. Uko ariko hazohishurwa ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ari byo bizoduha ukwizera kudushoboza guhindurwa. Turiteze vuba gushika mu gushyitswa kw'iryo yerekwa. Mwibuke yuko Imana ikora biciye mu ishengero ryayo. Imana ikora biciye muri mwe mu wayo yera, ku bwa Kristo muri mwe biciye mu ishengero ryiwe kandi mu ishengero ryiwe. Ni ukuvuga isezerano nimba ari uko hazobaho ikintu kanaka, rero ishengero rizoba ririko rirabikora, cyangwa Kristo biciye mu ishengero ryiwe, kuko ishengero ryiwe nicyo gikoresho cya Kristo kugira ngo ashyitse amasezerano yiwe. Byoroshye cyane, nk'uko niyo nshobora gushikiriza amasezerano yiwe mu kindi kibanza, ni mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'imwe mu ishengero ryiwe, mu ihanga ryiwe, mu bacunguwe biwe. Turi mu gihe ngirakamaro cyane. Mwibuke Dr. Miguel Bermúdez Marine kuw'Imana uheze yaradusomeye ibyo Revera William Branham yavuze mu butumwa bwiswe ngo kubwo kwizera Mose, kandi yaratubwiye no ku bintu byari kuzoba muri Amerika ya ruguru. Hanyuma Miguel niyatambuka ngaha araza kubibasomera kugira ngo mubitahure, mube mwiteguye imbere y'umwami kugira ngo tujyane nabo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ubu butumwa aganisha ko ngaha agace mwene data Miguel yasomye mw'uwo mwanya, yari yasomye mw'uwo mwanya. Haravuga hati kubwo kwizera Mose bwavuzwe 20 z'ukwa gatandatu mu 58.
quedan aravuga ati dos cosas. hasigaye ibintu bibiri Una gusa. de esas grandes profecías es kimwe lo mu bwo de buvugishwa bubiri esos carros bukomeye que irían en ni la ubuvugishwa carretera con control remoto. bw'imodoka zizogendera mu ibarabara zimeze nk'irigi, Solo usted lo manejaría, pero se controla a sí mismo. ariko nizo zitwara. Eso que uno le pone y ya, eso está. Izo modoka kugeza ubu zirahari, Uno le pone la dirección y ellos mismos umuntu le araprograma na telekomande hama zikamujyana muri icyo kibanza. Wewe uba waprogramiye la dirección. muri direction hama ikakujyana iyo modoka. Entonces, habrá una gran mujer Rero levantándose hazobaho umugore akomeye azohaguruka, porque Estados Unidos es kuko la leta nación de la zunze mujer. ubumwe ni igihugu cy'umugore, Y eso, kandi una gran mujer se levantará. ivyo umugore akomeye azohaguruka aba umukuru w'igihugu cyangwa aba ikintu kanaka mu gihugu. Tendrá una total aniquilación. Rero hazoza ukugarariza gukomeye igihugu cyose. Yo predije, ahora Ndabivuze como imbere dice el y'igihe, Señor diciendo, si umwami berika lo otro arabivuga acerca de la mujer lo es el ibijyanye Señor. n'uwo Pero yo mugore, predije en el ego, 1933 ariko ndabivuze mu 1933 aniquilación antes del naravuze ko 75. isi izoza mu ngorane imbere ya 77, que pudiera aniquilar como lo tienen hoy. Pero vi la nación en total ariko narabonye aniquilación. igihugu cyose kiri mu ngorane zikomeye, de árboles y cosas así siendo dejadas. ibiti byonyine ari byo bisigaye. Rero ibyo bizoza, Y si todo eso aconteció así kandi como él nimba dijo, ibyo byose byarabaye eso nk'uko yavuze, también ser y así como él dijo en la escritura. bizoba Lo que nk'uko él yavuze dijo, mu si Cristo vyanditswe. vino la primera vez, vendrá Kristo ko la segunda vez. nimba Kristo yaraje mu kuza kwa mbere, azoza no mu kuza kwa kabiri. Ndiko ndabisoma neza neza nk'uko bimeze mu iki gitabo, kandi n'ibindi bintu byose yavuze ko bizoba. Ibi turiko turabibona, Sabiendo que nosotros, turazi ko nuestro número casi twebwe está para ser igitigiri llamado cyacu como nación, sabiendo que la tugiye iglesia casi está lista, tuzi ko lista para ishengero su ryiteguriye eso mueve el corazón de kuzamungwa. un ministro o Ivyo de biranyiganyiza y es umutima el w'umukozi saber que w'Imana estamos en estos días cyangwa y en umukristo estos días asanzwe, como el que vivimos. kumenya ko turi mw'iyo Es el minsi tiempo mw'iyi más minsi nyene grandioso tubayemo. que cualquiera ya Ni igihe jamás gikomeye haya cyane vivido sobre la umuntu tierra. atigeze kubamo Eso ngaha está ku ahora isi. mismo y es para la iglesia. Birahari mu mwanya nyene, kandi ni kubw'ishengero. Rero mu by'ukuri ndifuza amasengesho yanyu. Nimurabe ibyo avuga mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, Página ku rupapuro 360. rw'360. Hablando también de Norteamérica, dice naho abariko aravuga kuri Amerika ya ruguru ku rupapuro rw'360 hepfo mu iyerekwa ry'indwi, se levantó en América, muri Amerika hahagurutse, USA, yaranditse ko ngo una USA, mujer muy hermosa, hahagurutse pero a la vez muy cruel. umugore mwiza cyane ariko w'inkozi y'ikibi. Completamente bajo su poder. We yashyize abantu Yo creí munsi que esto era el adelanto y'ubushobozi de la Iglesia bwiwe. Católica Romana, Nibaza kuko ari ugutera imbere kw'ishengero rya Katolika ry'Abaroma, naho vyoshika akaba ari umugore kanaka yohaguruka popular femenina. afise ubushobozi muri Amerika, atowe n'abagore. En la séptima y última visión, Mu iyerekwa ry'indwi kandi rya nyuma, numvise uguturika guteye y ubwoba. él escribe a Tom, Yaranditse ko ngo kubigwanisha cuando di la media vuelta ruhonyanganda. para ver, Mpindukiye inyuma kuraba, kimwe nabonye cráteres y nabonye sobre la ibivunji tierra de n'intumuko América, USA. mu gihugu cya Amerika. Yaranditse ko ngo Y al USA, lado escribe séptima ku ruhande visión, yaranditse ko ngo iyerekwa la ry'indwi, destrucción ukurandurwa de USA. kwa O sea, de Estados USA Unidos. no kubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Y recuerden que Kandi Estados Unidos tuvo mwibuke ko Leta Zunze Ubumwe su oportunidad. baronse amahirwe yabo, Miren, y fue hasta el 1957. kugeza mu 1957, Dice allí en la página kuko aha ku rupapuro 392 aravuga ati ikanguro ryarangiye, Amerika yo mu buraruko yararonse amahirwe yayo ya nyuma mu 57.
Ahora las lenguas son la señal rero de Dios indimi ni de un ikimenyetso desastre cy'Imana inminente. cy'icyago Así como kigira fueron cuando kize, aparecieron sobre la pared en la nk'uko fiesta igihe de Belsasar. ibyanditswe byabonekera ku ruhome nk'uko byagenze muri icyo gihe. Yaranditse ko ngaho mu 1957 América tuvo su última Amerika oportunidad. yararonse amahirwe yayo ya nyuma. Y ahora recuerden, vigilen Ubu naho mwibuke mube a ese maso rey del norte, ku mwami wo mu buraruko Rusia. Uburusiya. Y luego hablaremos de esos, Hanyuma tuzovuga de esas naciones kuri ibyo bihugu que le darán su poder y su autoridad. bizoha ubushobozi n'ububasha igikoko. Pero hay un lugar donde él dice Ariko hari ikibanza aho avuga que del norte saldrá el ko mu fuego. buraruko hazova umuriro, Y sabemos que ese fuego kandi atómico. turazi ko ari umuriro ruhonyanganda. Y también Kandi byongeye me traje el otro libro de Daniel. sinazanye ikindi gitabo cy'ibihe by'ishengero sin editar. kimwe kidahinduwe. Ahí dice Muri icyo aravuga ko Dios usará ko Imana izokoresha Uburusiya, y de Rusia kandi mu Burusiya es que va a ser destruido Roma, el Vaticano, niho hazova también ukurandurwa Estados kwa Unidos, Roma, Vatikano na Leta Zunze Ubumwe za pero Amerika. nosotros los escogidos, Ariko twebwe abatoranijwe no nos toca porque ibyo ya ntibidukora eso es ko, kuko ibyo los 3 años y medio que biba mu restan myaka de la semana itatu número 70 de la n'igice profecía de isigaye yo Daniel. mu yinga rya 70 mu buvugishwa bwa Daniyeli. Ibyo twebwe ntibidukora ko, Pero ya se está ariko viendo kugeza ubu ese conflicto que hariko hay ahí. haraboneka ingorane ugushamirana kuhari. Turabona Leta Zunze Ubumwe ingene hameze. Dice, tenemos un presidente católico y ciertamente Baravuga tendremos- bati, y el yaravuze ati turafise umuperezida w'umukatolika kandi tuzogira n'uwundi, kandi uwo arahari mw'uyu mwanya. no sabemos cómo se va a mover Kandi también ntituzi lo de n'ingene bizonagenda ibijanye la mujer, n'ivy'umugore, porque ya kuko kugeza si es ubu por cumplirlo, nimba bigiye cuando ella gushyitswa estuvo cumpliéndolo hace poco, vuba, estuvo como presidente, vean, ella fue vicepresidenta, una mujer, yarabaye un lazo de ubu tiempo ahí, yarabaye icegera cy'umukuru w'igihugu, harabayeho n'igihe yamaze nk'amasaha ari umukuru w'igihugu. Rero birashobora byoshobora kuba byarashikirijwe ngaho, canke completo, nimba hazoba itegeko kanaka hakaba umugore, lo que falte de aquí en adelante. ntituzi igisigaye kuvubuka bukabandanya, canke ishengero katolika. Mwendata Branham yarabivuze mu wundi mwanya ati hari igihe ryoba ari ishengero rya katolika. Todo eso Ibyo byose ya lo estamos viendo. kugeza ubu turiko turabibona, kuko iki gihe nicyo gihe cyo kwinjira mu gihugu cy'isezerano ku batoranijwe b'Imana, mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Cosas se estarían cumpliendo. N'igihe aho ibi bintu byose byari kuzoba biriko birabera. Arabandanya avuga No nos ati gustaría, twebwe no nos gustaría estar mucho aquí. ntitwonezezwa no guteba cyane ngaha, No se cumpla la visión ariko de la hatarashyitswa carta, iyerekwa y esté ry'ihema cumpliéndose todo lo que Dios ngo hará. habe hariko harashyitswa Y no ibyo sabemos byose si Imana será al izokora. principio, Ntituzi ko bizoba mu siempre es al ntango, final. buri gihe Porque ni eso ku es lo iherezo, último que está para suceder. kuko icyo nicyo cya nyuma kizoba. Byoshobora gutangura mu buryo buciye bugufi byose, umuntu akavuga Parece que no era así. ati umenga ntibyari bimeze uko, ntibyari kuzoba uku. Así no es. Benshi bazovuga bati oya uku siko bimeze, Está obrando. kubera uburyo buciye bugufi ingene Imana iriko Pero basado irabikora. en nuestra fe, Ariko ukwizera está kwacu, fundada nuestra fe en ukwizera lo que kwacu Dios habló, gushingiye mu para vy'Imana que yavuze vyo ku munsi hasta w'iherezo. Cristo mismo dijo, Kristo nawe ubwiwe yaravuze en su ati, cámara secreta, niwinjira mu obra cyumba su Padre cyawe que te ve en mwibanga secreto, usenge so y te akubona mu recompensará mpisho azokwishurira ku Miren, mugaragaro. se va a cumplir en un cuartito Rero pequeño, nimurabe bizoshikirizwa mu kumba en el gatoya cumplimiento de la mu visión de la gushyitswa carta. kw'iyerekwa Miren ry'ihema. las palabras de 2000 años Nimurabe atrás. amajambo yavuzwe mu myaka ibihumbi bibiri iheze, murabe ingene agira ashikizwe muri iki gihe cya nyuma. Y más adelante, en ese mismo mensaje, dice, Muri ubu butumwa "¿Cuál es nyene el imbere tema mañana? aravuga ati n'ikihe Esta es kigwa la c'ejo suma ga de Miguel conversaciones en el programa ni divino. incamake y'ibiringo mu Ahí mugambi vamos a ver ese w'Imana, resumen. aho tuzobona iyo Y todo ncamake, lo que podamos hablar, lo kandi vamos a ibyo hablar. tuzoshobora kuvuga Y lo que tuzobivuga, podamos
o tengamos que kandi dejar para ibyo otra ocasión, tuzotegerezwa lo kurekera dejaremos ikindi para otra gihe ocasión. tuzobirekera ikindi gihe. En los temas Mu de las byigwa diferentes edades by'ibihe no se ha bitandukanye hablado todo. ntihavuzwe En los byose. temas de las diferentes Mu byigwa dispensaciones, by'ibiringo bitandukanye ntihagiye haravugwa byose, kandi nta nkeka cuando se esté igihe cumpliendo la hazoba visión hariko de la harashyitswe carpa, iyerekwa ry'ihema, ahí sí. aho hoho Ahí ya las egome, cosas serán aho más claras. ibintu bizoboneka bigaragare Más neza abiertas bifoboye para nosotros. bihishuwe cyane Y kuri nuestro twebwe, entendimiento kandi Dios lo gutahura abrirá kwacu Imana izotwungura para comprender ubwenge lo que estaremos kugira ngo dutahure escuchando. ibyo tuzoba turiko turumva. Vamos a dejar esto Reka que pensé ahora. ibi Me nari lo llevo niyumviriye mwaka kanya ndabireke ngende ndabijanye, nariko ndiyumvira ku bihe by'ishengero también. no ku iki gihe Dice cyacu nacyo. hermano Will. Aho niko yaciye avuga mwene data William. Y eso es lo que estamos Ivyo rero ahora mw'uyu mwanya viendo. nivyo turiko turabona, El prepararnos ukudutegura, para ukwitegura entrar kugira ngo twinjire mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. la tierra prometida Igihugu cy'isezerano y la puerta. Ese es el n'urugi, sirviente. icyo nicyo cyari cyo, niko twise ikiyago cy'izi nyigisho zo muri uyu munsi, zo kuri uyu munsi. Venir acá Ndabashimiye cyane kuba mwaje ngaha, mukaba mwari ngaha muri uyu mwanya w'ikiyago, esta plática, muri iki lo kiyago cual Dios nos ha aho hablado directamente. Imana yavugishije ubugingo bwacu biciye mu ijambo ryayo, La que contiene ari ryo ririmwo todo lo que necesitamos ibyo dukeneye byose kumenya para obtener kugira la ngo fe. turonke ukwizera kudushoboza kuzamurwa, Ya ariko anhelando kwizera twese por lo que tunyotewe viene para la humanidad kuko ibigiye es algo, kuza ku biremwa abantu ibije n'ibintu biteye ubwoba. como él me decía, Benji, es Nk'uko terrible yambarira lo que ati viene Benji, para el birateye mundo, ubwoba ibigiye pero kuza bien ku isi, terrible. Es decir, ati es terrible. birateye ubwoba cyane, ntibiteye ubwoba, Tenemos la seguridad ariko twebwe turafise que umutekano vendrá esa luz. ko hazoza wa muco. Cuando esa persecución venga, Yaravuze no te ati asustes. agatotezo nikaza ntuzugire ubwoba, hariho umuco uzotujana uzotuzamura, iryo ntirizoca mu kababaro, niko Revera William Branham yavuze. Imana ibahezagire, ibahe umugisha, Imana ibarinde. Muchas gracias por Kandi ndabashimiye cyane kuba mwaneze amatwi mubikunze hamwe natwe Revera William Perez culminar con kugira ngo un canto. musozereze indirimbo hama musezerane mu isengesho. Mañana Dios Kandi ejo Imana izitwemere twese tube turi ngaha tuyishimagiza, tuyihe icyubahiro, kandi twiteguriye kwakira ijambo ryayo. les bendiga. Imana ibahezagire kandi ibarinde mwese.